turavye ingene uyu munsi mukuru muri no minsi uri kurahimbazwa urabona neza yuko uko jewe ndabibona uko wotejwe guhimbazwa si kuri kurahimbazwa kubera benshi batatahuye intumbero yawo nkuko nari nabivuze nti ubu benshi bitiranya umunsi mukuru no kuja kurya bakanywa bagahaga aho kuja gusuzuma imigambi bagezeko ngo barabe ivyabananiye barabe n'ivyo bobandanya canke ivyo bokosora. Uravye rero aho ubuzima bw'amakomine ubu bugeze ukabona ubukene buri mu makomine koko sinovuga yuko uyu munsi mukuru uyu munsi uri kuhimbazwa nkuko abanyagihugu bari bavyipfuje. Abanyagihugu bipfuza yuko bahimbaza uyu munsi mukuru batsinze ubukene, bipfuza yuko bohimbaje uyu munsi mukuru mu makomine yabo amashure ariko aragenda neza, bipfuza yuko ivy'ubutungane vyo bimeze neza, ivy'umutekano vyo bimeze neza, eka ibiraba ubuzima bwa komine byose. Ariko urabona yuko uyu munsi mukuru utuhimbaje koko mu gihugu hariho ibibazo bikomeye. Ivyo bibazo rero biri mu gihugu nta handi bironderera, biri hariya mu makomine. Jewe nogira nti uyu munsi mukuru uhimbajwe hari ibibazo vyinshi vyugarije amakomine, ariko naho nyene nogira nti naho nyene vyari bikenewe yuko uwo munsi mukuru tuwuhimbaza kugira ngo duce twicarira turabe ivyo bibazo uno munsi vyugarije amakomine ko tutovuga yuko twabishitse nkuko twari twabiteguye. Ubu rero twicare hamwe tugire tuti mu mwaka uza nk'aya mango tugiye kubikosora gute kugira ngo noneho abanyagihugu bazoheze bashimishwe n'intambwe tuzoba tugezeko ico gihe. Muti ubu tugiye gukora iki kugira ngo umutekano ukomere mu gihugu, tugiye gukora iki kugira ubu inzara itsindwe mu makomine, tugiye gukora iki kugira haboneka amazi meza mu komine, tugiye gukora iki kugira amabarabara amere neza, tugiye gukora iki kugira amagara y'abantu amere neza mu komine. Nivyo ubu naho duhimbaje uwo munsi mukuru ibigorana bigoranye mugabo tugende twihe rero isango n'ihangiro tugire tuti none ubuko bimeze uko tugiye gukora iki. Niho rero nokebura abariko baragira uwo munsi mukuru uno munsi ntibahave bafata umwanya muniniya bariko barafungura ngo bongere bivuna akanyota, naho navyo nyene bikenewe mugabo umwanya munini baze kuwufata bariko baraba intambwe bashitseko, barabe ivyabagoye, barabe n'ivyo boshobora kubandanya, bagire bati mu mwaka uza nk'aya mango twipfuza yuko twoba dushitse aha. Ivyo no kwita les résultats zo mu mwaka uza igihe tuzohimbaza uwo munsi mukuru wa komine, twihaye ihangiro ko tuzoba twashitse kuki gishimishije aba ari vyo abantu baza kwicarira uno munsi.